Hello everyone, now we're going to talk about personal pronouns. Turafise les sujets zikorera comme sujet et comme complément les pronoms personnels. Subject we have I, you, he, she, it, we, you, they. Object we have me, you, him, her, it, us, you, them. Murabona hariho izisa nka you, it, ya izindi murabona zirahinduka. Ikindi aha tumenya nuko twibuka ko sujet zikora imbere ziza avant le verbe, ya hanyuma izi object pronouns zikaza après le verbe. Let's see some examples kugira tubibone neza. Subject pronouns. I have 3 children, they like mangoes. Murabona nabushize irangi ryabwo kugira vyore kubona. Anne loves her husband. She often gives him some gifts. I have a dog. It's white. Murabibona ko busukundi. Ama object pronouns murabona zizi inyuma y'ama verb. I have 3 children, I love them. We should be quick. They are waiting for us. John, I told you to be quiet. Yeah, John, nakubwiye. Yeah. You see? Gusa turiko turabaza utu twasije murabizi turashobora kugira inversion d'isije twarabibonye muri lesson ziheruka. Uriko urabaza urashobora kugira inversion d'isije canke no mu yandi ma structures tuzobona peut-être ku yandi ma niveau tuzobibona haraho biba ngombwa ikaza inyuma ariko the subject your verb is donc yirefera ku yo subject, yeah. Muzibone aho bukora cane cane bujyanye bw'ubusije n'ubunye bw'ubu object. Mubone mu example musubire hejuru mubone tuvuga kuri we, us, they, them. Murabona he, him urayibizi ikora kuri yerekana umuntu masculine, she feminine, it ibintu ya no I, me, yeah. Okay. After this, we have some exercises. Yeah. Yeah. Choose the correct answer. This is Tom. Yeah. Gerageza ukore iyi exercice. Hama uyindungikire kwizo nimero. Uraja kubona inyishu munsi ariko ni wipime ukore hama ushaka kundungikira inyishu wakoze imbere yuko uja kuverifya kugira ngo umuntu arabe evolution yanyu. Okay, reka tubone inyishu ariko urashobora kubanza ukagira kuri pause iyi video kugira ubanze uheze gukora hanyuma ukaca uja kuraba inyishu. Yeah. Okay, let's see answers. These are the answers. Okay, this is the end. Thank you.